iravuga. Bibiri iravuga. By'ukuri Bibiri iravuga. Ugira ukurikirana ikiganiro Bibiri iravuga, ikiganiro kikungura ubwenge bwo gutahura icyo Imana igomba ku bantu yaremye. Ikiganiro mu gitegurirwa na radio Ubutumwa bw'Amahoro, samirana mu gisagara c'i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze muri iki kiganiro Bibiri iravuga, uyumvire icyo Imana ikugomba. Bakunzi b'iradiyo Ubutumwa bw'Amahoro, ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo guteramana natwe kuri uyu munsi wa Pasika. Ndabaramukije ndabipfuriza amahoro y'Imana, nongera kandi ndabipfuriza iminsi mikuru myiza ya Pasika. Ku buhinga bw'ivyuma muri kumwe na mwene so Ndayifukamiye Aniseti, kuri mikro muri kumwe na François Ntiranyabagira. Tukaba dusubiye kubaramutsa tubipfuriza amahoro y'Imana n'umugisha bitangwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kino kiganiro gihoranye n'uyu munsi mukuru w'intsinzi y'ishengero, iminsi mikuru ya Pasika, nagomba tuganire twibukanye kuri ubu bushobozi mu kuzuka kwa Yesu Kristo, canke tuganire hamwe twibukanye ingene Yesu yazutse. Yesu Kristo yarazutse, ni muzima, yari yarapfuye ariko arazuka. Uyu munsi ni umunsi mukuru ukomeye cyane ku bantu bose bizera Yesu Kristo, kuko aha niho hari intsinzi ikomeye kuri twebwe abamwizera, intsinzi yabonetse ku caha, intsinzi no ku rupfu, kuko nko tugiye kubibona ku munsi ugira gatatu Yesu abambwe agapfa agahambwa, yarazutse, ubu ni muzima. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza rero dusoma muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana bwose uko ari bune bwaranditse kuri uku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Dusomye muri Matayo igice ca 28 guhera ku murongo wa mbere, ugasoma kandi no muri Mariko igice ca 16 guhera ku murongo wa mbere nyene, tugasoma na Luka 24 guhera ku murongo wa mbere nyene, eka na Yohana yaravyanditse mu gice ca 20 na 21. Abo bose barerekana ingene Yesu Kristo yazutse ku munsi wa mbere w'iminsi indwi, abantu bagatangara babonye ubwo bushobozi ukomeye Imana yerekanye mu kuzura Yesu Kristo mu bapfuye. Yesu Kristo yarazutse. Uyu munsi wo turavuga tuko twibuka gusa uwo munsi w'intsinzi ikomeye yabaye ku ishengero ry'Imana kwa mwizera bose, uku gutsinda urupfu, ukuva mu bapfuye, ari nako guha ibyizigira abamwubaha bose ko nabo bazozugwa ku munsi Yesu azobagarutse gutora ishengero. Imana ishimwe cyane. Kuzuka kwa Yesu rero uko tubisoma mu ijambo ry'Imana biraboneka yuko kutari kwitezwe n'abantu benshi. Naho rabira kubigishwa biwe muri vya bice bine navuga, turaza kubisoma bimwe tubirabe, nabo ubwabo byarabatangaje. Biboneka yuko batari bizeye canke biteze yuko Yesu ahava azuka, nubwo yari yarababwiye. Abavyicura ko ashobora kuzuka bari babakuru n'abaherezi babandi bamubambisha, kuko bari bavuze bati dushireho abacunga imva yiwe, kugira ngo abigishwa ntibabe baza kumwiba ngo bavuge ngo yazutse. Baravyicura, naco gituma bashizeho abantu ngo bacunge
bariha abasoda bakomeye n'ibiganisho bikomeye ngo bacunge Yesu ntazuke. Ariko kandi nko narimvuze mu kanya gaheze, n'abigishwa biwe ubwabo ntibari biteze yuko azuka. Usomye rero uko muri vya vyandiko banditse ubutumwa bwiza bavuga, uhereye kuri Matayo igice ca 28 guhera ku murongo wa mbere, avuga ngo umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalene na Mariya wundi baja kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru, araza akura ca kibuye agitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nka sheregi. Ubwoba yateye abararirizi ubashira mu gatengo, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira babagore ati, mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze, ngo murabe aho umwami yararyamye. Turabona ngaha nuko aba bagore nabo ubwabo ntibari biteze ko ahava azuka, kuko nabo bazanye ubwoba. Barafise ubwoba nk'ababandi bose. Ariko marayika arabwira ati, ntimutinye, ntaco mugira ubwoba. Ariko tubona ko nabo bari mu bwoba. Usomye uko Mariko nawe yavyanditse mu gice ca 16, uhereye kandi naho nyene ku murongo wa mbere, turabona ko naho nyene ababigishwa bagiye kuraba imva, mugabo batizeye ko aba basanga yazutse. Ni kuvuga ngo nabo ubwabo ntavyo baziga. Usomye ku murongo wa mbere ukamanuka, havuga ngo maze isabato ishize, Mariya Magadalene na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo baje kwimusiga. Kandi mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi barazinduka, bashika kumva izuba rimenye ijuru. Barabazanya bati, ninde adutembagariza ikibuye co ku munwa w'imva? Maze bunamuye amaso babona ca kibuye catembagajwe cavuyeho, kandi cari kinini cane. Maze binjiye mu mva babona umusore yicaye mu ruhande rw'iburyo, yambaye imvune yera. Barumigwa cane. Arabwira ati, ntaco mwumigwa, ndazi yuko murondera Yesu umunyanazareti umwe yabambwa. None yazutse, ntari hano. Heraba aho bari bamushize. Yesu Kristo ahabwa icubahiro cane. Murabona naha uku Mariko avyandika, turabona yuko aba bagore babadonza amazina nabo ubwabo bari bagiye gusiga ikiziga, kuko batibaza ko yoba yazutse. Ntavyo bari biteze. Tumwe dusiga ikiziga nkuko kumbure babigira no ku bandi bantu bakunda, ati tugende tumusige. Mugabo kandi bagenda bafise ikibazo, ati none naho tugiye, ca kibuye bahomako ninde aza kugidutembagariza? Ko bari babonye ko ari kibuye kinini. Umva yuko batari nabo nyene biteze ko Yesu ahava azuka. Ariko kandi na Luka niko avyandika. Usomye Luka igice ca 24, naho nyene turabona yuko batari biteze ko Yesu ahava azuka. Raba ngene Luka avyandika muri kiya gice ca 24 ku murongo wa mbere, avuga ngo ku wa mbere w'iminsi indwi, kare mu mutwenzi baja kuri yamva, bajanye bya bimota neza bateguye. Basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva. Binjirayo ntibasangamo ikiziga c'umwami Yesu. Ivyo bikibazazaniye, abagabo babiri bahagarara iruhande yabo, bambaye impuzu zikayangana,
bagitinye bunamitse amaso hasi barabaza bati niki gitumye muronderera uriho ahantu h'abapfuye? Ntari hano ariko yazutse. Mwibuke uko yababwiye akiri Galilaya ati umwana w'umuntu akwiye gushirwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Murabona ko n'aba bigishwa nabo nyene ntibari biteze ko Yesu yazutse. Bari bafise ubwoba, nabo nyene bagiye gusiga ikiziga, bakiri kwiyumvira gusa ngo yarapfuye, bakiri mu byo gutinya no kubazanya bati mbega none cakibuye kigenda gute? Uko cari kibuye kinini, baba abagore b'abagabo bose ntibagishobora cabatera ubwoba. Yesu Kristo rero yari yazutse, ariko ntibamenye yuko yazutse, kuko niko ndababwira ngo ntibari biteze ko hava azuka. Eka mbere na Yohana uko avyandika mu gice ciwe ca 20 uhereye ku 11 havuga ngo Mariya yari ahagaze kumva arira. Akiri ko ararira arunama arunguruka mu mva, abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo yaho ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza bati mbega nyina wanje urizwa niki? Nawe ati nuko bakuyeho umwami wanje nanje nkaba ntazi aho bamushize. Avuze ivyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati mbega nyina wanje urizwa niki? Urondera nde? Murabona ngaha n'ubundi abigishwa ntibari biteze ko Yesu ahava azuka. Kuzuka kwa Yesu rero ni kwari kwitezwe n'abantu benshi, ariko yerera yababwiye. Luka yanditse ngo nk'uko yari yarababwiye yuko azobambwa agahambwa ku munsi wa gatatu akazuka, ntibanibuze ko ari umunsi wa gatatu. Kuzuka kwa Yesu rero kwabaye nk'igiturumbuka, nta n'ivyo bari biteze baba bigishwa biwe, eka mbere n'abandi bose bari bazi ngo ntazozuka. Ariko Imana ishimwe, Yesu Kristo yarazutse, uyu munsi ni muzima. Ugukekeranya kw'abantu, ukutizera kw'abantu, ubushobozi bwo kurinda kw'abantu ntivyamubujije kwazuka. Imana ishimwe cyane. Ni nkuko kandi ivyo vyose yavuze ata kintu na kimwe kizobihindura. Nimba utizera ko azogaruka ntibizomuza kugaruka. Nimba ukekeranya, nimba ufise ubwoba, naho wogomba mbere uti ngerageze ndabigwanye, nkuko abasoda bari bagerageje kucunga ngo bagwanye ukuzuka kwiwe, naho wobigwanya ntuzobishobora. Ico Imana yavuze cose kizoshika. Kuzuka kwa Yesu kwari kwarahanuwe, kwari kwaravuzwe. Vyari ngombwa rero yuko azuka nkuko yari yarabisezeranye. Imana ishimwe cyane rero, muntu w'Imana ushobora kubona uri muri mu bwoba nkuko aba bantu ababigishwe bari bameze. Ushobora kuba uri kurarira, ushobora kuba uri bazuti mbega bigenda gute? Yarazutse, ni muzima. Biravuze ngo kuwa mbere w'iminsi indwi, aho iminsi mikuru ya Pasika yari yayivuyemwo irayiheze, bamwe banezerewe bati na wa muhumvyi twaraye tumubamvye kuri Pasika, mbere twaranamuhamvye, imva yiwe twaranayicungishije, bagira bati iyi Pasika yatubereye nziza, twikuye ko wa mugabo w'umuhumvyi. Abandi bari mu bwoba bati noneho ico twari twizigiye, ivyizigiro vyacu biraheze. Kuvuga ngo abantu rero bari mu bihe bitandukanye, ariko uwo munsi wa mbere iminsi indwi umwami Yesu arazuka. Abantu bari mu bihe bitandukanye, bamwe banezerewe abandi bababaye, ariko ivyo vyose ntivyamubujije kuzuka. Yesu rero ku munsi wa mbere w'iminsi indwi arazuka, ava mu bapfuye, kandi yiyereka abigishwa biwe. Abigishwa biwe n'aba bagore bobo bari bagifise kumbure binzigi kuko bagumye bagenda kumva, bage bati tugende turabe
vyerekana yuko nubwo bakekeranye bo basi bari bagifise bagira bati kumbure vyoshoboka. Bashitseyo basanga koko nk'uko yari ababwiye yazutse. Imana ishimwe cane, Yesu yarazutse. Uyu munsi ni muzima. Kandi rero marayika acabwira ba bagore, ababwira inkuru nziza ati mweho ntimutinye, ndazi ico murondera. Bantu b'Imana, mwe mwizeye Kristo, ntimutinye, yarazutse. Ivyo urimwo, ibihurimwo bitandukanye biteye ubwoba, ntibigutere guhagarika umutima, ntutinye, Yesu yarazutse. Marayika acaraza azana inyishu ba bagore n'ababigishwa bibaza bati mbega none ninde aza kudutembagariza cakibuye ngo gikureho hama tumusige dusubire tugisubizeho. Mwene data, ushobora kuvisa ikibazo kiguhagaritse umutima kimeze nk'iki kibuye cugarije, ubona ko ataho woca atanzira iriho. Humura, ico kibe kikugarije ndakwifuza ngo iyi Pasika gitembagazwe mu izina rya Yesu. Uyu yanesheje, uyu yazutse, afise ubushobozi kandi ari kumwe natwe kandi akorana natwe, kandi uwo yasezanye ngo azobana natwe ibihe vyose. Iyi Pasika rero, uyu munsi mukuru w'intsinzi Yesu Kristo yavuye mu bapfuye, nawe ndakwifurije ngo ukubera umunsi wo gutembagarizwa ico kibuye, ico kintu kikuburije amahoro, kikugarije, gituma utigira imbere mu byo gutahura Imana, gitembagazwe mu izina rya Yesu. Uko kiri kose, uko kimeze kose, nta kintu na kimwe gishobora guhagarara imbere y'ubushobozi n'ububasha bw'yazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Umunsi w'intsinzi ndakwifurije nawe ngo ukwera umunsi uguhagarara neza no gutembagarizwa ibi kugiriye nabi. Yesu rero amaze kuzuka yaciye yiyereka abigishwa biwe, kuko yarabona ko bari mu gukekeranya, bari mu bwoba, batazi neza ko ivyo yavuze bizoshika. Yesu aca arabiyereka. Amaze kuzuka kuri uwo munsi wa mbere w'iminsi 7 yiyereka abigishwa biwe, kandi uburyo yabiyeretsemo yagiye abireka mu buryo butandukanye. Ubwa mbere turabona Yesu yiyereka abigishwa biwe, yiyereka Maria Magdalena, wa wundi yasendamwo abadayimoni benshi. Aramwiyereka kuko tubisoma hariya muri Mariko igice ca 16 ku murongo wa 9. Avuga ngo Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi kuwa mbere w'iminsi 7 abanza kwiyereka Maria Magdalena, uwo yasenzemo abadayimoni 7. Uwo aragenda ayibarira ababana nawe, asanga bababaye barira. Nawe bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye ntibavyemera. Yesu rero atangura kwiyereka Maria Magdalena, aramwiyereka. Wa wundi yasendamwo abadayimoni aramwiyereka ti nazutse, humura. Yesu ngo amusanga ariko ararira nawe ababaye, ariko amubwira ati humura. Aca mutuma ati genda ubibarire bene data. Nabo nyine ngo asanga bariko bararira bababaye, ariko amaze kumuyereka wumva kuremeshwa ko Yesu amaze kukuyereka na wewe uca wumva kuremeshwa. Nubwo batavyizera, ariko kandi kuyerekwa na Yesu byabereye vyiza. Bwa kabiri Yesu yiyereka abigishwa babiri bari muri ya nzira bava Emausi, bariko baraganira bavugana. Naho baboneka ko ari nk'abantu bataye ivyiziro. Dusomye umurongo wa 19 muri Luka 24, avuga ngo arababaza ati nibiki? Baramwishura bati ni vya Yesu umunyanazareti. Yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu vyo yakora no mu vyo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. N'ivyuko abahereze bakuru n'abashinga ntahe bacu bamutanze ngo acigwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twari twishimiye yuko ari we azocungura Abisirayeli. Kandi kigeretse ko uyu n'umunsi ugira 3
uhereye aho ivyo vyabereye. Kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje, bazindutse baja kumva, babuze ikiziga ciwe, baraza batubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho. Abigishwa babiri muri iyi nzira ijiye Emausi bariko baraganira, Yesu arasanga aho bari, avugana nabo ntibabumenya mugabo, ariko arabaganiriza, arababaza ati mbega ivyo muganira n'ibiki? Baramwisha bati wewe ubaye ngaho utazi ivyabaye Yerusalemu? Yesu abaza ati n'ibiki? Bamwe bati ni inkuru ya Yesu umunyanazareti, yari umuntu avugishwa n'Imana. Vyerekana yuko bari bataye ivyizigiro, kandi bati ko Yesu yapfuye akaba yabambwe, noneho ibyo twari twizigiye byose biraheze. Ubwoba buca burabafata, niwe bazigama agakiza, ati none yapfuye, ntibamenya ko yazutse, ko ari muzima. Ariko kandi baciye muravuga ngo abagore bo muri twebwe bagiye kuraba, baramubura, basanga babwirwa ngo yazutse. Mwumva yuko ngaha nubwo Yesu yabiyereka, ugukekeranya kwari kukiri kwinshi cane. Abantu babiri rero muri iyo nzira, nubwo yabiyeretse, bagiye kumutahura ari uko agiye gutandukana nabo. Ariko hari ikintu bumva, ko ariko barayagana Yesu, barumva imitima muri bo ihungabana, bakumva ko itameze nk'uko yari imeze, kumva amahoro, kumva umunezero. Niko bimera iyo umuntu ariko yagana Yesu mu ijambo ry'iyumviriza, ijambo ry'Imana, umva ko umutima utekanye, umva ko umutima uguwe neza, umerewe neza. Ni vyiza rero ko umuntu yiga ijambo ry'Imana, usoma ijambo ry'Imana, uja mu miga, ivyo biraguha kubona neza Yesu no kumva mu mutima umerewe neza. Yesu rero akomeza kwiyereka abigishwa biwe. Ku murongo wa 11 muri Yohana 20, Yesu yongera kwiyereka Mariya Magadalena. Ngo Mariya yarahagaze kumva arira, kiriko ararira, arunama, arunguruka mumva. Abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera, bicaye umwe ku mutwe, uwundi mu mirambizo ya ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza bati mbega nyina wanje urizwa niki? Nawe ati nuko bakuye y'umwami wanje, nanje nkaba ntazi aho bamushize. Yesu amusanga ariko ararira. Arizwa niki? Nuko atabonye Yesu, ntiyari yamenye ko Yesu yazutse. Yesu ateka ndakwiyereke kugira ngo ubimenye ko nazutse, ayo marira yawe ushobore guhora. Mwene data, ayo marira yawe urimwo uri kurizwa niki? Nivyo kumbure nturizwa n'ivyariza Mariya, ko Mariya arizwa nuko atabonye ikiziga mumva ca Yesu. Uno munsi uri kurizwa niki? Ibikuriza shobora kuba ari ivy'ubuzima, n'abana bakugoye, n'ubuzima buguhanze, ni indwara, ni intambara zitandukanye. Ariko umviriza, Yesu Kristo ni muzima, yarazutse. Urizwa niki? Ico guteye ubwoba ni giki? Ega yarazutse, menya ko yazutse kandi ni muzima. Nagomba ngo nawe ugurura amaso mu buryo bw'imhemu, umurabe mu kwizera. Yarazutse. Ico kikuriza, ico kikubabaje, ico kiguteye ubwoba, tugaritse umutima, Yesu Kristo yarazutse. Humura rero, rema, yarazutse kandi afise ubushobozi. Yazukanye ububasha, yazukanye ubushobozi. Si ububasha bushaka kugukiza, ariko kandi n'ububasha niyo wapfuye bwo kuzura. Ntaco tumurira rero, ko naho goba urupfu ntirukurize. Yesu yararurogoye, yararutsinze. Abamwizera bose azobazura nkuko nawe yazutse mu bapfuye. Humura rero, yarazutse ni muzima, ntusubire kurizwa n'ivyo bikugoye. Ndagusengera ngo Yesu akwiyereke nawe kugira ngo ushire ubwoba. Yesu akomeza kwiyereka abigishwa biwe. Usomye kiya gice twako turasoma ko ca 20 ku murongo wa 19, tubona ngo Yesu yereka abigishwa 10 ngo kuri uwo munsi buhibiriye, ni wo munsi wa mbere w'iminsi indwi, inzugi zari zugaye, abigishwa bari kubo gutinya Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati, arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza vyiwe no mu rubavu,
maze abigisha baranezerwa babonye umwami. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe, nk'uko data yantumye niko nanje mbatumye. Avuze ivyo abahumekera ko ati nimwakire mpwemu yera, kandi abo muzoharira ibyaha byabo bose bazoba babihariwe, ariko mutazobiharira bose ntibazoba bihariwe. Ariko Toma ariwe hasa umwe muri bamwe 12 ntiyari kumwe nabo aho Yesu yaza. Abandi bigisha baramubwira bati twabonye umwami. Narabishura ati nintabona inkovu z'imambo mu biganza vyiwe, ngo nkoreze urutoki rwanje mu nkovu z'imambo, ngo nshire urushi mu rubavu rwiwe, sinemera. Yesu yereka ababigishwa biwe ko ari 10 Toma atarimwo. Arababwira abasanze mu nzu byugaranye, murabe rero ngene Yesu yazukanye ubushobozi. Biyugaraniye mu nzu, imiryango yugaye, ntawe wabonye ngo yaciye mu idirisha ngo umuryango hose hari hugaye, bazabona ari muri bo. Umva ko Yesu rero yarazutse, afite ubushobozi bwose, ntiyugaranwa, nta namwe ushobora kumuzibira, hose arahari. Aca yinjira biyugaranye, bazabona umuntu muri bo ati amahoro abe muri mwebwe. Arabiyereka ati narazutse ndi muzima. Asubira ati nk'uko data yantumye namwe ndabatumye, amahoro abe muri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Umuntu uri kurarira, umuntu babaye wiyugaranye, amahoro abe muri wewe, kuko Yesu Kristo yarazutse. Toma ntiyavyizeye, ati ntabibonye ntivyokunda, ariko Yesu ko yagomba ko umuntu wese amubona nk'uko nuno munsi agomba ngo umuntu wese amumenye, yongera kwiyereka babandi na Toma rimwe. Ibivuga ngo maze iminsi 8 ishize abicwa bari mu nzu kundi gusha na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zugaye, abahagarara hagati ati amahoro abe muri mwebwe. Maze abwira Toma ati zana hano urutoke rwawe urabe ibiganza vyanje, zana n'urushi urushire mu rubavu rwanje, ntacuba utizera ariko ube uwizeye. Imana ishimwe cyane. Na Toma ari kumwe nabo biyugaraniye n'ubundi mu nzu, bazabona yinjiye muri bo hugaye ati amahoro abe muri mwebwe. Ahamagara Toma ati Toma zana urutoki, eheraba mwe wisabira ngo urabe, kandi gatoma ukwiye kuba wizeye. Naha nshuti mukunzi, nagoma ndangiza ikiganiro, ukwiye kuba wizeye. Izere Yesu yarazutse, Yesu ni muzima, ubavyagiye uburyo bw'intebe y'Imana. Ni wadusengera kandi ubu ni watugwanirira, ariko kumwe natwe nta na hamwe yimirirwa, nta na hamwe wo mukinga, aho hose ariyo. No muri ivyo ubona biguhagaze umutima ari muri ivyo, humura rero wizere Yesu ni muzima, Yesu yaratsinze. Iyi Pasika ndagusengera kugira ngo ico kibuye gitembagazwe, ukutizera kuhave, ubona Imana gushasha, umenye ubushobozi bukuzuka kwa Yesu, buguhindura kandi bukugire umuntu mushasha, ngo ushobore kwibonera Yesu. Umwami Yesu aguhezagire. Niki kikuriza? Ico kibikugarije niki? Tukizanire Yesu. Kuko utizera, kuzanire Yesu. Ntube utizera, aba wizera Imana, kugira ngo umenye ko yazutse kandi afite ubushobozi, afite n'ububasha. Dusenge. Mana nkuru, turagushimiye ko wazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Yesu warazutse, uri muzima. Iyi Pasika itubere yo kongera kumenya ubushobozi n'intsinzi turonka muri wewe bokuzuka. Uyu muntu rikorarira no muhoze, uyu muntu ababaye muha amahoro. Umuntu kwizera kwaheze musubize mu kwizera. Uwataratahura ko hari ubushobozi bw'ukuzuka kwawe bukiza ivyaha, nawe mugira imbabazi ahishurwe, atahure, amenye kuri Imana. Urakoze wihishurira abantu, ubiyere kubagirire neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Nje kukwifuriza Pasika nziza y'umugisha. Yesu yarazutse. Ko ufise ikibazo canke cyo kunganira, telefona kuri 76 amajana 750 135 76 amajana 750 135. Yesu Kristo abahezagire. Mukunzi wahisemwo kubana natwe muri iki kiganiro Bibiliya iravuga.
turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare kuri 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa 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 canke 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Mani guhezagira.